bari bamenyesheje dufise projet ya REMA y'itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri 2025 hanyuma nk'uko vyama n'ubundi ni inkuru nziza tuba dufise yo kumenyesha abakunzi b'imyidagaduro mu gihugu cacu hanyuma nta concert twokwita abatwenyene tubibwira abantu kugira ngo baduterere ingufu zabo n'umwanya wabo bitabira ibintu byacu tuba twateguye kugira ngo dutambe twirorera. Tuba tuzi ko concert zikunda kuba muri sama canke mu mpera z'umwaka December, ariko igitaramo ca The Ben cabaye mu kwezi kw'icenda abana baja kw'ishuri mu kwezi kwa kabiri kuri REMA bonani yahize biba bisobanura iki mushatse gushika kuki umunsi abasanzwe babitegura mu Burundi woba warabahanuje impanuro canke muzokorana gute muri sanki canke niwe ku giti cawe nyuma y'ivyo bintu vya REMA ngo gira utwara abantu mu Burusiya gukora cyo kimwe no mu bindi bihugu vya Burayi ivyo navyo biza gute muri bisanzwe? Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umwe mu gwaruka rusanzwe rutegura ibiteramo. Ariko tutibagiye ko yigeze kuba umuririmbyi sinzi uno munsi kabiki bikora cyane ndakora mu kici. Abataguheruka baguheruka ku iteramo cyari cyabaye mu gihugu cy'u Burundi cyari igiteramo kinini cya The Ben aho twabonye n'abandi baririmbyi b'abarundi cyane cyane n'abanyarwanda bari baherekeje mu ndani. Igiteramo cyagenze neza nk'uko babitumenyesheje ariko harabaye akabazo gatoya. Ni umwami uvuga ati nta mwonga wuzurwa nyene uburi sato ibintu bimeze uko. So uno munsi tuzaniye umuririmbyi wo mu gihugu ca Nigeria REMA bipanze gute muri rusange? Urakoze cyane maze iminsi myinshi twazana kera nk'uko twari bamenyesheje dufise projet ya REMA y'itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri 2025 hanyuma nk'uko vyama n'ubundi ni inkuru nziza tuba dufise yo kumenyesha abakunzi b'imyidagaduro mu gihugu cacu hanyuma nta concert twokwita abatwenyene tubibwira abantu kugira ngo baduterere ingufu zabo n'umwanya wabo bitabira ibintu byacu tuba twateguye kugira ngo dutambe twirorera. Niyo mpamvu twama twiha buri gihe tugira ngo bimenye. Tuba tuzi ko concert zikunda kuba muri sama canke mu mpera z'umwaka December, ariko igitaramo ca The Ben cabaye mu kwezi kw'icenda abana baja kw'ishuri mu kwezi kwa kabiri kuri REMA bonani yahize biba bisobanura iki mushatse gushika kuki? Ubundi ni ibintu twishizemo mu mitwe ntabwo nizera neza ko ahantu bashatse kuja mu kwa kabiri kujyaho mu kwa kane ushobora kugura project mu kwa 11 biroroshe nuko woyijya no mu kwa gatatu ko iguma iryoshye kwa kundi iyo yokeje neza. So ibiteramo byacu twiyaranja gukora ibintu abantu bakeneye hanyuma nk'uko bivuze twabikoze ibiteramo by'umwaka weze mu mezi atamenyerewe ariko ndazi ko ariho wari uri warabonye ko byareze ibyo ntacyo twobivuga ko kinini niyo mpamvu tugereza kumara umwanya munini twitegura tugakora ikintu gifatika kugisaba umwanya wagikoreye. Uno munsi twizeza abarundi ko mwahejeje kugirana amasezerano tazoba nk'ivya The Ben twumva ngo harimo amadeni canke ibindi byavugirwa canke kuri wowe? Ibivugwa bizoguma bivugwa kubera ko urumva umuntu avugisha umunwa wiwe iyo nta bushobozi dufite bwo kubibuza abantu, ariko twebwe umuntu yumva ibyo tuvuze n'ibyo biteze impota hanyuma ubundi nawe avuze none ko tutomuza kuvuga ukaza wumva bavuze ati ujya mu kipe no mu escrow no mubeshi kuri wewe uba wumva gute izo commentaire? Jewe ikintu ushobora kumva cyonyene nkuko name ndabivuga umuntu kugira ngo yerekane ko ndumubeshi ndifo yuko uzana REMA nawe ukazana bana aho turashobora kuganira na ibindi ni zero uri kuratumwanya nta bintu uri kurakora. Hari abasanzwe baje gutegura ibiteramo mu gihugu cy'u Burundi ico gihe waravuze ati naragize ikosa uno munsi abasanzwe babitegura mu Burundi woba warabahanuje impanuro canke muzokorana gute muri sanki canke niwe ku giti cawe? Muri make ibintu bipanze neza cyane navuze ngo nta gitigi bikora mu byisho kazi ngo bishaka kuri nena ibyo biri mu mice yose y'ibyo twaranguye twarakuze umuntu agenda prokeho turazi ibyo gukosora turazi aho kugenda buhoro turazi aho kunyaruka nizera ko atakibazo kinini. Nyuma y'ivyo bintu vya REMA ngo gira utwara abantu mu Burusiya gukora cyo kimwe no mu bindi bihugu vya Burayi ivyo navyo biza gute muri bisanzwe? Ibyo biza kubera ko mu byo kampani yacu ariyo na kampani ikora birimo ni nabyo tumaze kwigihe kinini wanashima kurenza ibi by'ibiteramo tutanguye vuba cyane
ariko ibi bindi byo gukorana n'abantu gukorana n'ayandi entreprise akomeye ku isi bayaha amaserivisi adusabye harimo n'ibindi atari n'abantu banashima hariho nayo duha ibindi ariko abantu bo muri iyi minsi nanone ari uko dukeneye kugira icyo gukora numva ari ibintu tutoreka kuvuga ko bikenewe muri iyi minsi rero ibyo birimo bisanzwe biri mu bintu dukora si ibintu by'uyu munsi ahubwo kugira ngo ukumbure nuko uyu munsi ariho dushobora kubivuga ariko bisanzwe tubikora nico na company yatanguye ikora cyonyine cyangwa turangiza ikiganiro open mic hariho giza commentaire avuga ati wa muhungu se kubesha gusa abo bantu igihumbi agera tware mu Burusiya bari capable kuhira itike y'indege ayo mahera bayariha imbere batararonka visa canke iyo baronse visa baca bihira itike y'indege umuntu ayiriye arose visa nshobora kugira utagira visa ubwirije byo ntibishoboka sinzi ko birabaho ariko kuvuga ati nta na company za note tuzobagurira amatike niho bazokwigurira amatike twavuze ko tugomba kubona umuntu ari capable yo kuzobikora yerekane ko yafise nta kintu uzorabira kuki biroroshye amatike y'indege uko agurwa turabizi turagwaja buri munsi umuntu ashobora kwerekana amafaranga cyangwa ashobora kwerekana ikintu bizotuma ayabona uwo mwanya viza yiwe yasohotse nta kindi nta mahera twasabye abantu bazotuzanira ntabwo ari twe tugurira amatike y'indege abantu ibyo ntabyo dukora ariko turagomba kumenya ngo turiko turata umwanya turiko turandika abantu ibyo tuzogera dufata urugendo tukababura muzokungukira kuki twungukira kuki ni ikibazo kigoye kubera ko ahubwo bari kumbaza ati none nawe na company yo mwungukira kuki kubera ko niko kazi dukora inyungu ahiva nibaza ko bitari ngombwa igikuru ni uko abajene b'u Burundi bo kwiyandikisha hanyuma bakajya gukora akazi bakaronka amafaranga twebwe ibyacu si priority natwe ntitwabikora nta nyungu irimo ntacyo so kiganiro ni open mic ndagushimire none ndakwifuriza ibikorwa byiza bya 2025 nibaza ko ari ibintu bizoba bimeze neza cyane so asante sana murakoze cyane no hanyuma muze mu twitabe nkuko mwakoze kandi turabashimira cyane merci